Turabaramukije inshuti bagenzi umwe wese aherereye muri zino mpande zine z'isi Genesis Mix kuri Kimamara TV hano kuri kamera turi kumwe na Niyonizeye Jambi. Rero nkuko musanzwe mubizi kenshi tuba turi mu bikorwa bya misi yose, ariko kandi nako tugatufashanya n'abanyempano canke abanyamashira hamwe, abanyamasosiyete, abanyempano, amaririmbye, bakina amafilimi n'abandi bose. Kuri no sahano mwanya turi mu kibanza kinini cyane nkuko muriko murabibona. Abakozi ni benshi, abanabarimye bariko bararima, ariko kandi no kuvuga ko hari byinshi biko birahakorerwa. Murabize ko kenshi yo tubonye ibikorwa nk'ibi tutavyigumanamwo, turaza tukabakangurira nami gukora dufatiye ku bana bariko barakora, bariko barabera imboneza, abandi bakaba baratubera akarorero kugira ngo no munsi imvura itasure, turi muci kumbure urushana rw'iro tasure. Mugabo kandi hari ibikorwa muriko murategura n'abandi bose bariko barategura. Ko nashitse hano reka mfate kano kanya mpamagare umushefu wa kino gikorwa. Murabona ko abari mu kandi kazi, tumuhe ikaze atuganirire, atuyagira, tubera akarorero, hama tubwire ivyo ariko arakora n'ivyo ndiko arakora kugira ngo bidufashe kugira cyo mumwigiyeko canke cabigishije. Reka tumuhe ikaze. Turabaramukije, egera nkuko mumubona. Uyu ni umwe muri abo muko murakora ngaha, akaba ari nawe yatanguje iyi koperative isanzwe ikora iby'uburimyi. Twashaka atuganirire, ababwire nibiki biriko birakorerwa ngaha, kumbure tugende turiga akantu kamwe ku kandi, hama ari uwo biza gufasha biraza kumufasha canke ico mwiga muraza kukihigira. Turabaramukije cyane, tangura mwidondoro ko baradukurikira, mubabwire ibikorwa bikorakorera ngaha. Murakoze cyane. Hanyuma akazina kanje nitwa Barukenamo Emmanuel, nkabasanzwe ndongoye Coopérative des Jeunes Mbegera Bonini engagé au travail Kejemet, ikorera mu ntara ya Kayanza, muri zone Kabuye, icicaro ni Kinyamukizi. Rero iki gikorwa turiko turakora ni gikorwa kijanye no kwagura mu bikorwa biri ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Twebwe twahisemwo kugira dushira inguvu hamwe zo kugira dukore igikorwa cyo gukora greffage, ico bita bamwe usanga bavuga ngo kubangurira, kwimisha, komekera. N'uburyo rero bw'uko twatoye komekera igiterwa c'umwumbati greffe wimbuka cyane. Umwumbati mu kiringo cy'umwaka n'igice ushobora gusoromako kw'ibiro 100. Rero tubona akaryo ko dushobora kukigwiza n'iki gihugu cacu c'u Burundi, mu ntumbero ko uwo mwumbati mu gihugu wabuteragiye, abeshi bumva ngo ni imyumbati idasanzwe, itandukanye n'iyindi basanzwe abandi barima, kuko ico giterwa c'umwumbati akamaro kawo nuko mu gihe uba wawuteragiye hajya usoromye ko ivyo biri 100 canke 150 tuvuze, igishitsi ubukuye kuko imyumbati kijya gishitsi ubukuye ko imyumbati wongera ukagisubizayo, kubera kiba gisanzwe kiri greffage canke comekereye, ukagisubizayo kikazotanga uwundi musaruro ku yindi sezo. Hanyuma uko usoromye buri sezo kigenda gitanga umwimbo, buri sezo kigenda gitanga umwimbo kugeza ku ncuro 8 canke 7 canke 9 bivanye nuko twabiteguye. Ubwo buhinga rero tubutegurira muri Coopérative Mbegera Bonini iri mu cicaro cyo mu Kinyamukizi mu ntara ya Kayanza, komine ya Kayanza. Aha rero muriko muritegereza ni ku mutumba wa Karinzi muri Kayanza, ahari ihegitari 5 uko muriko murahitegereza. Turiko turakoresha abakozi 200 bo muri koperative. Hari nabo duhembamwo kuko hani koperative irimwe abanwanyi 51. Abasigaye rero turongereza inguvu kugira abandi hirya mu micungararo baronke agasabone bahatora, kugira nabo baronke icyo bashobora kuvuga ati koperative iyi yatugiriye akamaro. Rero kugira baronke agasabone si icyo gusa. Rero uko muriko murabona turiko turimize hegitari 5, turiko turarima ihegitari 13. Izo nizo hegitari turiko turarima kugeza ubu. Uravye igikorwa cavuye aho kigeze,
umusaruro ungana gute ugerageje kuraba iyo mwavuye naho mugeze abantu bacitabira ku rugero rungana gute habura iki canke ni igico kugwa? Murakoze cyane. Twebwe urugero tugeze kubu ndabona ko rushimishije, naho rudashimishije cyane. Twashaka kugira imbono ya kazoza yo kugira twagure cyane ku buryo dushobora kurima nk'hegitari amajana 2, hegitari amajana 5, kuko twe turabakozi turashoboye gukora igikorwa kugira twagure igihugu cyacu cy'u Burundi. Ntagire uzovuga ngo abantu ngo barashonje haboneka indya nyinshi, hahandi kirusanga kiriko kiragugwa 2,000 kize kugugwa 1,000 ku mahera yo hasi, kigugwe amajana ngahe bivaye nuko twashize umwimbo hamwe. Twebwe rero twatanguye turiko turarima nka are 30, mugabo murumva yuko gatoya karakora, twatevye turagera ahantu dushobora kuronka hegitari 10 n'izindi bivuye mu buryo bwo kwiyungunganya muri koperative iwacu. Ubu rero twovuga ko turiko turatera intambwe, tugasaba rero ko nubwo aho dushobora kuzoshika tuzokomeza kugira iki giterwa c'imyumbati kigwire mu gihugu cyacu cyose cy'u Burundi. Rero hari na beshi usanga bariko baratubwira ngo imbuto twoyironka gute. Turababwira ati imbuto twebwe turayitegurira mu ntara ya Kayanza, aho rero niho dusanzwe turiko turayitegurira, niho basanga cyangwa mu komande. Kukijanye n'igikorwa umuntu wese urumva ko ibikorwa bifiseho byavuye, bifiseho bigeze, bifise n'ibikomo bijana, mugabo hari intamba miba muhura nazo. Yegome, ugasanga uburyo buraturusha tukaburonka nyene butugoye, ariko tukemera tugashira inguvu hamwe nyinshi cyane ku buryo koperative yacu ikomeza itera imbere. Rero intambamye turiko turahura nazo, hari abantu dushaka kuba turiko turakebura, kandi abeshi twama twabibabwiye ku marezo yose ku mbuga ngurukana bumenyi ko bakeneye mu gihe babonye uwo muntu afise umugambi batumbera uwo muntu afise umugambi, batajana inzira nyabahururu. Ndiko ndavuga nkuko twatanguye iki gikorwa cyacu cyo guteragira iyi myumbati ya kijambere, abeshi barayihurumbira, kandi ni igikorwa ciza giteye igomwe abari bo bose bashaka kurima ico gitegwa kugira nabo bimbure. Rero intambamye duhura, turiko turabona ko hari abantu bariko barivanga mu mugambi, ariko bakivanga mu mugambi mu buryo bw'uko babitwara nabi. Hagushira inguvu hamwe baze bakorere muri koperative, dushira inguvu hamwe, bo bihindira kuja kwiba abene gihugu. Rero koperative kwiba mu buhe buryo? Igome mu buryo bariko baraza kwiba abene gihugu, twebwe murabona ko dukorera muri koperative. Koperative Mbegera Bunini izwi, irazwi cyane mu ntara ya Kayanza, n'amategeko arayizi, turafise ivyangombwa bikwiye byose. Rero turiko turavuga ibikorwa turiko turakora ku mbuga ngurukana bumenyi, harabo usanga rero ku mbuga ngurukana bumenyi bariko barashira amafoto ku byo tuba turiko turakora, bavyamamaze abene igihugu babibone, bajanane n'umwanya, bajanane n'igihe cyo kubikora nabo kugira biteze imbere. Aho rero nshatse kubwira bamwe igikorwa iyo kibaye ciza, iyo ibintu bimaze kuboneka bikaja ku mugaragaro neza, bikaba vyiza gose, hari abandi baca babiboneraho mwinyungu, ati inyungu zimeze gute. Rero beshi impamvu vuga ati baca baza kuyiba, baca bafata ya mafoto babona ku mbuga ngurukana bumenyi, bakaca bayakereya bakayashira iwabo, bakavyiyitirira, bagashira muri Facebook ziwabo. Kandi bimwe byo kumbuga usanga umuntu wese yahamagaye abantu ngo nanje ndabikora, ngo nanje ndabikora, abandi mafaranga banakayora, abega amafaranga y'abantu. Araho birashika mukamenya ko bibwe canke murumva neza cyane. Aho impamvu nshimye kubivuga no kubera hariho mwino misi abari bakomanze imivyaro ko bashaka kuzoteragira, narababajije baca bambwira ngo barayahaye ngo umuntu yitwa uko, bararishe ngo bararishe, mwe mutabizi tutabizi. Ndababaza mwayahaye nde, barambwira izina ry'uwo muntu. Bamaze kurimbwira iryo zina ry'uwo muntu, nsanga twebwe ntituri kumwe muri koperative, n'umuntu mudakorana, n'umuntu tudakorana, kuvuga baribwe muri yego. Ca ndabwira wa muntu, wewe wibwe
kuko impamvu wibwe abantu benshi barabona ibintu vyiza cyane vy'agaciro ku mbuga ngurukana bumenyi ego bakaca rero baronka ukungene bagerageza uburyo bwo ubona shaka kuvyiba bakabishira kuri make yego cyane Mhm. bakagerageza mbere uburyo bakabishira kuri make bakavyiba bavyivye rero bakaronka ukungene baza kwibisha babene igihugu ngo jewe ndabikora bakavyitirira bavyitiriye rero ba bantu batazi uburyo bw'uko bashobora kwishikira muri ya koperative neza nyezina kugira tutinda kuja kure mbarumva ko wibwe himiriza abantu babona aya mafoto ku mbuga canke babona ibiganiro bamenye niki cyo gukora murakoze gose tugikenera imyumbati wewe wokora iki cyo ubahanura bari murakoze cyane twebwe icyo ndiko ndahimiriza abantu nuko bo kumva kamo ko mu ntara ya Kayanza ntagire ubuzimagirika ngo ace hirya no hino atumbere mu ntara ya Kayanza ace kwikomina ace mu ntara bariho acankwa ace muri koperative iyi wacu akahabona agashika hikorera kugira ya mbuto ayiroswe neza bitarinze kumurusha atazimagiritse cyangwa ngo ariha amafaranga yiwe azimirira ubusa rero turafise inomero tuba turiko turakoresha muri kuri WhatsApp cankwe kuri ngendano uwari we wese arashobora kuca hamagara kwiyo nimero bivanye nuko avuga ati jewe nanje iyo mbuto ntiyoncika ndashaka kuyiteragira inomero rero yacu dusanzwe dukoresha ni 68 4 21 9 barashobora no gutelefona no kuyindi sanzwe bashobora kuba turiko barakoresha limitere agakoresha 79 783 399 izo nizo nimero tuba turiko turakoresha mu ntuzenya muri koperative yiwacu rero nagira ndababwire ukungene batosubira kuza baribwa abaca hirya no hirya biyitirira imigambi kubera baba babonye igikorwa cy'umuntu yagishize habona ciza giteye igomwe hakuza ngo baje mu ruhunge rumwe rwa koperative bakorere hamwe ugasanga abo bashatse bajana inzira itabashikana yo kwiba abene igihugu rero abene igihugu ntibasobere kwibwa twebwe nimero ya konte turazifise abazoshaka mu gihe tuzoba twavuganye baturondeye kwizo nimero babonye izo zindi nimero ntibaze bazitabire ndashobora kuzibandikira kuri screen yego uze kuza kuzibandikira yigome cyane uze kuzibandikira jewe rero nongeye kuca ndababwira ati konte mu gihe batelefonye kwizo nimero zibiri barashobora kuronka konte iri mu mategeko ziba zugurujwe mu mategeko meza atari gutanga amahera mu ntoke twebwe amahera mu ntoke ntituyatora oya barashira kuri konte kuko barasigarana borodero hariho nikerekana ko ayo mahera bayarishe barerekana neza icyo bayarihiye rero mu gihe baba bagikoze uko ya konte yiwacu turaheza tukayibabwira bakaca baza gusanga iriko koperative mbegera bunini icyo rero novuga ko mu gihe baba bakoresheje uwo muco umeze neza uko ko batosubira kuzimagirika ngo biyibwe aho buzoba bubaye ubutungane nta bantu bazosubira kwibwa harakamubotera ibyo bisuma nabyo yegome ashaka nteye ibyo bisuma nta ntambwe bazodutera murakoze cyane nta ntambwe bazodutera akajambo norenza ko nari nshatse kubwira abene igihugu ko twebwe aha koperative yiwacu ni koperative ifise urukundo no gurundi gwaruka turabigisha kugira rujana inzira nziza kugira twubake igihugu cacu gitera imbere rero jewe icyo no hamagarira abene igihugu mu by'ukuri twebwe ntidushaka yuko tuza gucafuzwa na ba bantu bibisuma batwiyitirira dushaka ntibaducavuze kuko bagiye kubiba amafaranga bakitira ngo turakorana ni hahandi ya koperative ucuguma wumva ngo irimo ibisuma ivyo rero ndiko ndababwira ntibaze basubire kumviriza abimpande inzira nyabahururu bajanane n'inzira nziza muri koperative bazokwakure mu ntara hose bazobumviriza ababijejwe bariho abadutwara bariho
bashikane naho tuba turiko turakorera kugira iyo mbuto iboneka. Niyo mbuto rero twebwe turiko turayitegurira bene igihugu tubatera kamo ko bonyarutsa bakayigura iyo mbuto n'ingoga kugira bayiteragire. Murabona irima turiko turarima na twebwe bariko baritegeza ko turiko turategura igiterwa nyahantu kizoja muri pipinyeri. Turafise imivyaro myinshi turiko turategurira bene igihugu, natwe murabona si kudandaza gusa, oya namwe murabikora, natwe turabikora nakarakaro tukarabira ku bintu mama mwateye, twebwe turayitera kandi benshi mwama mwabibonye ko dusoroma imyumbati y'ibiro 8, ibiro 10, ibiro 5 ku mbuga ngurukana bumenyi murabibona. Rero iyo myumbati yacu mu gihe tuba twayiteragiye, imyumbati yose ije ko namba haje ko imyumbati 40, 50, 70 yose nta mwumbati upfa ubusa kubera bari imyumbati bibanguriye ari igiterwa ciza, itanga umwimbu cyane kandi ikaramira abantu n'ingoga. Dushaka rero no kuzohingura mu misi zoza ibintu vyinshi bizovuye mu iyo myumbati, tugashaka ko nabene igihugu bayirima ku bwishi mu buryo tuzoca dusubira aho bayiteragiye bonyene nabone twongere tuyibagurira imyumbati bateragiye. Ni naco kintu kimaze imisi gihanze kimeze nk'ikibazo. Benshi barabaza ati no kwimira turiko turayinwa ku bwinshi kandi yimbuka cyane, umwimbu uzoja he? Nizohava yera ngo tuburi soko? Murakoze gose. Ico rero benshi novuga ko baba bakoresheje inzira itabereye canke ubwenge butari bwo. Twebwe mu gihe bazoba bayirimye iyo myumbati tuzosubire kuri bo nyene kuri babarimye tuba kuko abayigura turabandika dusubire kuri babarimye bongere tuyibagurire natwe bayizani iwacu, kubera turafise uburyo bwo kuzoyihingura mu ifarini tuyihinguremo mu ibintu vyinshi, kuko turabironkera ubumenyi bwinshi bwo kugira yafu imwe tuyishore hanze izana amafaranga y'agaciro aza gufasha igihugu cyacu cy'u Burundi, nabone nyene bafashe abazoba bateragiye iyo myumbati. Rero ico no bahamagarira nuko boyigura ku bwishi bakayiteragira. Tubashimire. Murakoze gose.